Ikibuga cyuzuye abakunzi b'umugwi wa Aigle Noir w'imakamba waranganije n'umugwi wa Djibouti Telecom wo mu gihugu ca Djibouti mu higanwa rya CAF Champions League ko ku mugabane wa Afrika mu kurondera uburenganzira bwo kuja mu matsinda y'iryo higanwa. Umumenyereza Ndayizeye ntiyanezerejwe n'ivyavuye mu rukino, ariko akavuga ko bazokora ibishoboka vyose kugira ngo baronke intsinzi mu rukino rwo gusubiriza. Icegera cha Kizigenza we abona ko intsinzi ari ntabanduka mu rukino rwo gusubiriza ruzoyihuza n'uwo mugwi wa Djibouti Telecom mu gihugu cha Ethiopia. Nubwo biruko impande zose zibona yuko bakinye urukino baremye n'ibitsindo, ariko bitakunze ko baza kubona intsinzi. Dufise umupira twakina neza, ikintu uvuga kinini cyane cyabuze kuri uyu munsi ni precipitation mbere y'uko nabonye yuko mu gice cya mbere twarose uburyo butari buke bwo gushobora gutsinda, ariko ntitwashoboye kubona n'igitsina kinini. Uvuga yuko habuze umuzenga ikasite imbere y'uko ko twarose uburyo butari buke mu gice cya kabiri, ashobora kuba ko bashoboye kubona uburyo butandukanye bwo gushobora gutsinda, ariko ntibaza yuko uraje ikintu cyabuze uyu munsi ni concentration mbere y'uko urukino rwabaye n'umunsi twarabonye kimwe kuko uraje abamazi bashoboye kubona baronse amakazi atari Mwamenya ko urukino rwo gusubiriza ari mu ndwi imwe iri imbere ku igenekerezo rya 27 Nyakanga 2025 niho umugwi wa Djibouti Telecom uzokwakira umugwi wa Aigle Noir ukazowakirira muri kino gihugu ca Ethiopia.